by'ukuri ibihugu byo mu muryango akarere ka Afrika baragiye hamwe kugira ngo bashobore kuba umuryango umwe. Muko kugira umuryango umwe rero baremeye kuzoba uruja n'uruza rw'abakozi n'abantu ku buryo umuntu agombye akora mu gihugu yifuza. Muri gukora rero no kuvuga yuko umuntu ariko arakora umunsi umwe azohava amagara imyaka imujana agakukuruka. Hanyuma rero yageze kukuruka rero abajejwe gutegekanya kazoza kiwe no kuvuga karusho kuzabukuru pension bahira na kumutekaniza nyene azokaronswa. Rero muri ivyo bihugu rero uye nabwashireho icotuma umukozi ya myaka yakora bagenda bayiteranye ngo aheze amenye n'uwo azogenda kwitura ize mu zabukuru. Ari naco gituma rero kiyacigo cuno munsi cyane ngene amategeko yohinyanyugwa amere nk'ayasa ko twabonye hari udasa ayo mategeko na cyane ingene imyaka yo gutaha usanga idasa ku buryo bidahinyanyuwe usanga umuntu ashobora gukora ngaho no munsi ija kaja hano usanga ya myaka y'ubukuko ivuga co kimwe. Bibaza rero ko amategeko kwamaze kuba ujya muryango kuna yajanye n'ivyekeye zabukuru z'abantu bagiye barakora kuna nyene yohinyanyugwa. Amateka yinyanyuwe bagashiraho n'urwego rubijejwe wa muntu yagiye arakora kubwiwe aratahukana kakarusho akaza gufasha umuryango wiwe nabiwe mbere agafasha n'iterambere mu gihugu. Mu gihugu rero naco kirijwe gufasha abantu kugira ngo bakukutse bashobore kubandanya babaho inyuma yuko akazi kaheze nawe nyene bagarutse ihuco haronkera karusho kuko wa muntu yagenda gukora azohava yumvira kugaruka mu gihugu ciwe. Naye handi hoho wagiye azocagumiye yari agume araba ngene iyo yagiye yoshobora kuronka karusho. Naye handi bizosha yifasha igihugu kugira ngo n'abantu bakoze n'ahandi bashobore kuza kandi mugaba bazi yuko bazozana na karusho kizabukuru bashoye kuronkera iyo bagiye. Icogwa twavuze ko ari umuryango wa Afrique de l'Est, umuryango bwawe ushiramo inguvu mugasha cyane ibihugu kuko nabwiye igihe twayivuga ko n'irya traité ya yase ivuga ku bihugu bizokuraho intambamye cyane y'amategeko kugira ngo gwaruja n'uruza rw'abantu uheze koroherezwe.